FM in the number one soccer station in our country, the sound of Burundi. Yes, of course, my name is Amipro, the MC. Every day kuva saa munane gushika isaha 10 amasagira kuri abiri tuba turi kumwe namwe turabira hamwe icokogwa kugira ngo music industry entertainment muri rusange isobore gutera imbere. Yes, nabwiye ko no mustuza kwakira abatumire batandukanye. Yes, nkuko muri ko murabona hariya kuri YouTube urabona ingene dusa neza cyane. Yes, ndi kumwe na Kevin. Yes, kuva Ken City canke Kanyosha Ken Empire n'umwanditsi indirimbo Ijambo. Asindirimbo yitwa Ico wandemeye. Nuko wewe sindaguha ijambo ni wihorere. Yes, ya performance muri show ya Vestina Dorcas yerekanye performance idasanzwe afise bande yiwe kuva ku munota wa mbere gusuka ku munota wa nyuma public yarasuye kuririmba. Ariko imbere yuko turangiza umwaka wa 2023 twinjira mu mwaka wa 2024 turi kumwe nawe ari live muri Hit Connexion, ari live muri Buza FM kugira ngo atubwire n'ivyahe ibintu yakoze muri 2023 ariko nibikagiye gukora muri 2024. Shout out to you Kennedy. Salut. Yes, Kevin, mambo vipi? Freshi. Umeze neza? Safi kabisa. Mengo amufise ubwoba papa. Azogenda kwita Kevin Masoni. Hakukwita Kevin Dusimba. Umeze neza ariko? Meze fresh. Yes, welcome muri Hit Connection. Karibu sana muri Buza FM ariko karibu sana muri the number one soccer station in our country. Karibu sana muri the sound of Burundi. Welcome haramaze kuba muhira. Yeah. Waraje ngakundirimba Ijambo. Oya. Waraje kundirimba uri kumwe na Usanawe. Na usanawe. Let's go. Twende. Na usanawe. Turirimbe cyane kandi. Na usanawe. Turirimbe kandi rimwe kabiri gatatu twese. Na usanawe. One more time, let's go kandi. Na usanawe. One more time, let's go kandi. Na usanawe. One more time, let's go. Na usanawe. One more time, buke, let's go. Na usanawe. One more time, 1, 2, 3, let's go. Na usanawe. Thank you. Merci. Yes, mwamwumvise ni Kevin, nibaze ko muca munatahura n'indirimbo yakoze. Kevin, umeze neza? Ameze neza. Karibu sana my bro. Merci beaucoup. Yes, ariko dufate n'umwanya mwiza tuguhoze tukubwire duti pole sana. Ni hatari ko bimeze. Merci beaucoup. Wari umwaka mwiza kuri karriere yawe ariko hari n'umwaka waciye mu bihe novuga yuko bitari vyoroshe. Nta kwezi guheze ubuze umuvyeyi wawe yagushigikira, yabaye hafi imyaka myinshi ariko yifuza kukubona umunsi umutera imbere. Bashaka kumenya no munsi 2023 n'umwaka ufata gute, 2023 n'umwaka umeze gute kuri Kevin canke wari umeze gute imbere yuko turangiza, ariko 2023 n'umwaka uzokwibukira kwiki? 2023 n'umwaka sinavuga n'umwaka mubi cyangwa n'umwaka mwiza, ariko ndashima Imana ko byagenze kuko nta kiba kitari ku mugambi w'Imana. Yeah, true. Ariko mu ntango za 2023 Imana yabanye natwe, yatugiriye neza. Aho twashoboye gukora indirimbo ndabaza ngo bagiye murazibona. Hari mu kwezi kwa mbere. Nabona ko Imana arico igomba inshikaneko. Ariko icagiye kumbabaza ariko doke cankomeje. Nuko ariko aranshigikira
Imana yashoboye kumuhamagara pole sana ariko ico nizera nuko ahari nyene ahubwo yagiye kwegera kugira ngo bize vyoro kugira ngo ashigikire. Yes, 2023 warakoze indirimbo, 2023 warakoze ibiteramo, reka duhagarare ku byo wakoze muri music industry, reka duhagarare ku byo wakoze muri entertainment. Ni entertainment ya showbiz y'u Burundi wasanze imeze gute? Yari yoroshe kwinjiramwe no gufatisha canke vyaragoye? Nizahe ntambamyi, nizahe mbogamizi wagiye urahura nazo ma bro? Mu Burundi biragoye sana sana ariko na muzina Kevin yamaze kumenyekana ariko nce tumurabwiye ko bigoye kugira winjiremwo utobore tusigaye tugwamagara muri Buja FM abantu bagamagara yo ma bro gute birasaba inguvu nyinshi mugani wa Juste Garati ngo biri kumpwemu ni kumpwemu ariko sinovuga ngo biragoye cyane kimwe gusa no kwizera Imana encore muri ibintu bya gospel ko gospel mu Burundi ntifise quality nini par rapport ya profane kugiye kuraba n'ama event agiye ategurwa atandukanye menshi mu mwaka ayaba menshi na ya profane usanga ariko araba ariko kwinjira ntivyoroshe ariko aho tugeze ubu turashima Imana. Yes, tugeze ubu turashima Imana turavuga duta alhamdulillah ni Kevin dushime umwanditsi indirimbo nta usa nawe umwanditsi indirimbo ico wandemeye asanzwe aba muri zone ya Kanyosha ariko hari abantu benshi mwamumenye ku ndirimbo nta usa nawe twaramuhamagaye hana raza turaganira ariko yashoye kwerekana performance idasanzwe iri ku rwego uri ku rwego rwo hejuru ariko kuri standard nziza cyane muri show ya Vestina Dorcas ya kuri Source du Nil. Ni show wabonye gute? Ni show ufata gute? Ariko ni show akuyemo experience ingana gute? Show yabaye ya Vestina Dorcas show gutegwa na Prophet Modeste. Ubwa mbere kuri je ntivyari vyoroshe kuko nari mu bihe bibi ariko kuko arico ndiko ndarondera kandi nkeneye gushika narabaye strong ndashobora gupambana biragenda neza. Show ya Vestina Dorcas novuga ngo hari byinshi noba naranagize ntari nateguye kuko bavuga ati bijya ndukora live music sico kimwe na playback kuko live music ni emotion nga kuri terrain bashobora kuba warapanze koma ushobora kubikora ariko ugeze kuri terrain bivaye na bigahinduka mwuka wera kakudugiramo bigahinduka usanga vyahindutse usanga wateguye gusa ico nkuzi live ntupunguza ahubwo urongerako ntupunguza urongerako cyo twabonye byagenze neza usivye ko atakintu kibura ka insolite ariko byagenze neza cyane gose ngo n'urubanza ibirahuri bitabonetse ni ruba ruryoshe. Yes, Kevin kuduga kuri stage ari ryambere ku ma stage manini ya gospel peut-être uririmba muri église n'ahandi ariko show nini bereye mu Burundi tukabona Kevin kuri affiche tukamubona kuri stage ariko araperforming inyuma ari kumwe na bande yiwe hama public ikaririmba kuva ku ntango gushika ku iherezo ukabwira public iririmba ikagufasha bibuziki kuri Kevin ariko bikwereka iki muri kazoza kawe bikwereka iki muri kariyere yawe y'umuziki ya kazoza? Icyambere kuduga kuri stage sinovuga ngo ni ryambere ariko kuri je ryari ryambere nduze nka Kevin dushime. Nakunda kuduga ku ma stage fatiye kuri église gasanga bategikana nk'ivyo nka bijya binini usanga nyene twagiye nka chorale yo muri église ariko ryari ryambere nduze kuri stage nka Kevin. Hama ikindi cyagiye kunyereka ko bizogenda neza nico nyene waruvuze ushobora kuri indirimbo yawe ugasanga abantu benshi bariko baragufasha ko ndiko ndaraba benshi bashaka kuca bavuga ati ngo uzorime gwiza abandi banasanzwe bamenyereye ariko je vyaramfashije kandi vyarandyoheye kubona ko ndiko ndakora ikintu ugasanga abantu canke public iriko irafasha ari ci wanje vyarandyoheye cyane gose novuga ko public y'abarundi vraiment bubaho. Nta bwoba wagize canke kuja kuririmba wabuze umuvyeyi maze iminsi 3 mufubanye iteka ariko ukaba strong? Ubwoba nagize sivuga ngo ni kwa ko nta ndabizi ndirimba nagize ubwoba bivanye nuko byazanaye warayibonye kwa turi kumwe je ndatinya gukora ko ntako the check sound ndatinya kwe ndatinya gose kwe ariko nico cerekana professionalism. Yes, shout out kuri Kennedy ahari. Kennedy avuze iki kuri Kevin? Kennedy avuze iki kuri kariyere yawe ariko Kennedy agufasha kuno munsi? Kennedy sinumva ngo avuze iki canke kiriya ariko muri rusangi avuze ikintu gikomeye kuri jewe
iko ndaraba numwe mu bantu bamfasha kwandika indirimbo turafashanya sana mutamara kaze mu kwandika hari indirimbo tugiye kubaha uzoyumva muri kumwe burya rero nanje umutwe wanje nge nari munini indirimbo tugiye kubaha ntabwo ari imwe kuko wewe dokumva niwe kwandika niwe yazanye ide nini kuyandika gospel ni iki kuri Keva? Gospel sinovuga ngo ni ikintu gikomeye kuri ku bandi. Gospel ikomeye kuri jewe kuko indirimbo ya mbere yatanguye gupostinga irakivuze kandi gose. Gospel ni shaka guhimbaza Imana no kuyitazira. Donc guhimbaza Imana sikuja kuririmba gusa kuja muri eglise ibikorwa byose ukora haba aho ubaye naha mu kazi wawe ashaka kuba uri kurakora gospel bivanye n'ibyo uri kurakora nige unavyitwaramo. Ico nizera nuko Keva mfise talent idasanzwe, ico nizera nuko Keva no munyempano, ariko wori kurumviriza Buja FM, wori kurumviriza Hit Connection. Yasunkundire ndamuha iminota igera kuri 5. Iyo minota 5 araza kumenya ingene ayikoresha, nimba aza guturirimba indirimbo 3 mu minota 5, nimba aza kuririmba indirimbo imwe, nimba aza gukora iki, ariko tubone canke twumve talent yiwe hama ce nugura umurongo wa telefone mugira ico musikirize. Keva, uri tayari? Andi tayari. Let's go. 1 2 3, let's go. Nausa nawe, 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 nausa nawe. Iyo niwe chibikogwa vyintoke zawe mwami ndatangara. Iyo niwe chibikogwa vyintoke zawe mwami ndatangara. Nausa nawe, nausa nawe, nausa nawe, nausa nawe, nausa nawe, nausa nawe. Warampaye kumenya ico wandemeye, warampaye kumenya ico wandemeye, wandemeye kukwamamaza, kuguhimbaza ndetse no kugutazira. Wandemeye kukwamamaza, kuguhimbaza ndetse no kugutazira. Warampaye kumenya ico wandemeye, warampaye kumenya ico wandemeye, wandemeye kukwamamaza, kuguhimbaza ndetse no kugutazira. Amashimwe n'icubahiro ni vyawe mwami ushizwe hejuru. Amashimwe n'icubahiro ni vyawe mwami ushizwe hejuru. Ivyanje vyose jambo urabizi, ijambo ryawe kuri jewe rirahambaye, rirahambaye, rirahambaye. Jambo niwe niratagusa, jambo niwe waremye vyose, ivyaremwe vyose vyaremwe nawe. Namamvi hari yo kwiganyira kandi namamvi hari yo kwiganyira. Turirimbe kandi namamvi hari yo kwiganyira. Dusubira indirimbo imwe kandi namamvi hari yo kwiganyira. One more time irindira kandi namamvi hari
yo kwiganyira. One more time irindi rimwe kandi Namamvi hari yo kwiganyira. One more time irindi rimwe kandi Namamvi hari yo kwiganyira. One more time, let's go kandi Namamvi hari yo kwiganyira. One more time irindi rimwe kandi Namamvi hari yo kwiganyira. Yes, gumuririmba ko nyene kandi Namamvi hari. Let's go. Yo kwiganyira. One more time, one more time, one more time, one more time. Namamvi hari yo kwiganyira. Thank you. Yes, nuko bimeze 61 10 10 00. Turaza kwakira appel z'abantu batatu 61 10 10 00. Hamagara mutubwire ingene mwumvise impano ya Kevin mbere yuko turangiza neza 2023. Yes, ariko ndabamenyeshe yuko ni Buja FM. We need the number one soga station in our country, the sound of Burundi. My name is Amipro, the MC. Yes, umunywanyi ku murongo mwiriwe. Umeze neza? Kuri 10 turamuha ngahe? Nabuha yose kuri yose. Wakunziki. Nakunziki. Arashoboye. Ego. Tubandanye tumushigikira cyane tumushyire muri bube. Tumushigikire. Urakoze cyane. Wamenye. Wamenye. Nunu. Sa. Nunu bite. Umwaka mushasha muhire. Watwe. Tuje ntutuje. Turonka umuceri n'ibiharage. Ariko tubane tutubona Imana cyane siko. Yeah. Big time. 61 10 10 00. 61 10 10 00. Hey Kevin ngene ufisa amasoni raba hari. Esundi munyanye ku murongo wa telefone tumuzane. Mwiriwe neza. Umeze gute? Umeze neza namubwiye big up sana. Ninde tuganira? Ni Dr. Rove Mukanyosha. Doctor. Harakarimbo kavuga ngo Doctor. Muhe mwiriwe. Dr. Mukanyosha nama initega Doctor. Unaniangusha. Kenny Empire. Allo? Yo. Ite. Ni sawa cyane. Ni Pedro Moroti. Arashoboye? Arashoboye pe. Tuyamuhe? Tuyamuhe. Oya. Tumuha ngahe? 10 ku 10. Oya. Arashoboye pe nakumbi. Wakunziki. Iyo ndirimbo. Wowe subiramwo. Nkwisubiramo. Gerageza. Yewe bitwerekere yo dukopira. Est-ce 2024 no mwaka ubona gute? No mwaka witeze kubona iki? 2024 no mwaka twiteze kubona byinshi kuko Imana tubikiye byinshi. Yeah, true. Ariko kwande gwiwanje ibyo mpanga kuko twashaka gupanga Imana igapanga. Yeah, true. Ariko mu kwizera turapanga. Ndizera ko mu mwaka uza byinshi muzobibona kandi biri ku rwego rwo hejuru. Yego. Yes, nuko yemeze turakira umunywanyi wa nyuma hama turangize na Kevin. Mwiriwe. Umeze gute? Turameze neza. Tuganira nande? Turaganira na Katapiri Bubanza. Yego vrema. Umwana arashoboye? Arakaza afite impano kabisa. Impano wayumvise? Nayumvise. Tumuha ngahe? Ibana muhe 9 no soko 10. 10? 9 no soko 10. 11 ku 10. 9 nusu. 9 nusu ku 10. Yego kabisa. Wakunziki none? Ibana. Wakunziki? Asante sana.
Yes, Kevin, imbere yuko turangiza bwira ubutumwa utekereye abakunzi ba Hit Connection, tekerera ubutumwa abakunzi ba Kevin dushime, ariko gira nico wemereye ugiye gukora muri 2024 utigeze ukora muri 2023, ariko nababwire nico bo kwitegako cyane. Ico no tekerera abakunzi ba Hit Connection, ubwa mbere no kubatumirira gukurikirana ibikorwa sanzwe two turakora biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, YouTube, Facebook, Instagram ndetse na ama platform yose sanzwe muzi ashobora kuba ariko muziki, amashaka kudusanga iyo mukadukurikirana kugira ngo muduteze imbere. Hama ico no hari umuntu yitwa Audrey kumutanga aciye atwandikira ati mu ndamukirize Kevin arashoboye cyane. Ati merci beaucoup. Urinze ubona umuntu yitwa Audrey akunda ibikorwa vya ubukaze cyane. Uramuzi none? Ndamuzi. Sha akunda ibikorwa by'umuntu gake. Nuvuga urumva aragamye. Aragize iki? Aragamye. Aragamye basi. Donc ugira kuri kintu babiragoye. Aba yafashe umwanya akatumviriza napfa ko nicyo cyose. Iyo nuvuze ngo aragamye. Kennedy aragamye waruzi cyarico? Kugama. Naje nivyo narinze uvuze kugama nari numse ku Kirundi cyari indani. Mu ntari yahe? Sinavuga ni oya cyabasokura. Icyo no tekera abakunzi ba biwanje n'abatari abakunzi banje ndazaza abakunzi banje ni bukebuke ko turizera muri 2024 ko hazoba ikintu cagutse kandi kizogenda neza, ariko babe attention no mu ntango z'uyu mwaka twashobora kubaha ikindi gikorwa kidasanzwe twashoboye gukora. Ni indirimbo izoba yitwa narakubonye wabonye kimwe 2024. Tubwira ibintu bitatu wabonye tunyarutsa. Sister Angela gize mariage. Wow, fantastique. Nujya? Oya. Ni sister. Uyagize muri 2021. 2020. Ari no mu bakobwa nabonye mu gisagara ca Bujumbura bafite imiduga izimvye. Arakazi. Ica kabiri? Ica kabiri nuko nashoboye gukora album. Wow, fantastique. Ica gatatu? Ica gatatu narabuze umuvyeyi. Ariko wabandanje ubona Imana. Big man, big time. Wakoze Imana iguha umugisha tera imbere. Merci. Yes, mukanya gato ndaje hama tumusezere. Trick on the beat. Yes, nuko bimeze. Ni Buza FM, ni the number one swagger station in our country. The sound of Burundi. La meilleure des stations. Mtama rege ndagushimire twakoranye neza cyane papa. Merci beaucoup. Ariko imbere uko ngenda narefise akajambo nagomba kutekerere kadasanzwe. Mugabo karasanzwe ariko nyene n'umutima. Duhereye kuva mu ntango ibikorwa byanje twagiye kumenyana dutevye gatoya bivaye nana natanguriye gukora, ariko nashimye umutima wawe. Nshima no kubikora, warambaye hafi, uranyereka umwongo uhuma n'udahuma niko abarundi bawuvuze, ariko gushika uyu munsi ndabona kumenga wamaze kumbera umubrada. Sinzi ko uranyumva mugabo. Cyane wamaze kumbera umubrada. Bara tuba turi muri kamera tegeza kuba turi seriye cyane. Jean urumva wambereye mukuru wanje, koresha umunota kuzika koresha umunota. Hapana koresha umwanya, koresha umunota. Uziko je n'abantu bose ndabita mukuru wanje. Abantu bose ndabita mukuru wanje. Je gusa ni vyiza, ariko nyene je waratushije umutima wanje. Jean gusa nkeneye nuvuga ati ni gift nyene kugira ngo ntucike intege. Abandi atari twebwe abandi bose nukubakorera byo bigende neza. Narifise aka gift mugabo nagakoresheje, ariko si cyane simisi myinshi gusa nyene uzogakoresha nazogenda fresh kuko waramfashije cyane no kugushimira. Ndizera ko nibindi bizogenda neza. Agasimu mana mwizu ibintu ko biteye ubwo. Ni surprise ndazi nabyo bari witeze, ariko bibaye ngombwa kugira ngo ndabikorere muri kino kibanza kugira ngo nabandi benshi bumve ko ari cyo uri kurakora. Wow, thank you. Kunteye ubwo.
oya berekeye kuri kamera vraiment berekeye kuri kamera Dorian do ça va Dorian uri hehe Dorian dusa umukobwa akora ngaho yitwa Dorian no muntu wacu cyane yes nanje ndagushimire Dodo Ingo ngaha bakubone je ndagushimire Imana ibaho umugisha kuko en fait ibyo dukora twebwe tubikorera abantu kandi Buja FM ico yaziriye no kubona music industry canke entertainment yacu itera imbere so Dodo gift turayibonye mwereke gift asante sana Imana iguha umugisha Imana isubiza aho ukuye ni navyiza yuko nabivugiye hano kuko hari abandi bantu bashobora kubitahura urukundo ariko Imana iguha umugisha je nahura neza yuko biciye mu mpano yawe ushobora gushika kure iyo umuntu abonye impano akayishigikira ibisigaye biraza Imana iguha umugisha my brother thank you Bana b'Imana jewe akakana nifuza ugakoresha imyaka myinshi none ngiye ugakoresha Imana iguha umugisha rero my brother asante sana wakoze kuza mu kanya Emerson yamaze kuza Emerson tugiye kumwakira hamwe na MC Sadiki base show bazokora hariya kuri